Abanyagihugu muri ico gisagara ca Gitega badatahura igituma amazi aguma abura mu mabombo yabo mu gihe bari bamenyeye ko amazi abura mu gihe c'ici, ariko ubu bakaba bari mu nk'indwi yose atabonetse nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu waho. Amazi arashobora kumara imisi 4, hari naho usanga abashobora kwita indwi yose nk'amakaritsiye kamwe ugasanga kwita indwi yose ataronse amazi meza yo mu mabombo ya Regideso. Urumva ni ikibazo. Abanyagihugu muri ico gisagara bafise amakenga ko indwara zifatiye kw'isuku rike zishobora kubashwara umwanya uwo ari wo wose. Abantu badafise amazi meza, ingwara ziragwirana, ingwara ziretse kw'isuku rike. Abantu usanga banywa amazi banywa mu migazo, hama ingwara zigaca ziba nyinshi, amatifoyide kubera imicafu, mu nda, amanide, ibiki. Usivye ko hariho n'ibigwara bindi vy'ivyaduka nubwo tutanabibona. Ikindi kibazo ababa muri ico gisagara bafise nuko kuronka amazi meza bica bibasaba uburyo bwinshi mu kuyagura, kuyavomesha amakinga, aho usanga ibidi imwe bayigura amafaranga 1000 n'ayarenga. Ubona ko n'abamakinga burije ibiciro nk'uko bibandanya kuvugwa n'uyu munyagihugu. Ikibazo gice haba n'ikibazo kijanye n'ingene abantu bashobora kuyaronka ayo mazi, kuko bica biba ngombwa kuyavomesha ku makinga. Abataxindo baja baja kuvoma ibidi imwe usanga biguze amafaranga 1000 kigeretse, kubera n'abataxindo nabo nyene barigukiye kubera ibintu vy'ibitoro vyabo. Abanyagihugu b'Igitega basaba ishirahamwe Regideso gukora ibishoboka vyose amazi ayameho, ko nabo batareka kuyishurira buri kwezi.